Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Amahoro iwanyu nshuti namwe bakunzi ba Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kane Ruhuma umwaka wa 2025. Ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye, ayo nayo ndayahera ku nyigo nkuru zikurikira. Amafaranga angana ni miliyoni 200 Uburundi bwohawe n'ikigega mpuzamakungu FMI niyo bugiye guhomba kubera kudakurikiza ivyo bwasabwe. Inzara ishobora kwihibara mu gihe atacokorwa mu ntara ya Kirundo bitewe n'ihindagurika ry'ibihe nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo muri iyo ntara, navyo nyene twabibateguriye muri ano makuru. Nayo nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya kabiri mu kiganiro Bahuka, uyu munsi turabira hamwe inyishu n'ivyokorwa ku kibazo c'abana batakirirwa muri kaminuza y'u Burundi kandi bari bavyemerewe. Aya n'ayandi ni mukanya isase, ndabahaye ikaze mw'idoniya. Izi ni ibiki numvaga yemwe. Reka amakurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura, umve Makura, hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa, warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyibutse imiliyari 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dozi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare, ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo, ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze, bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa. Ngo Burundi cyane ari igihugu kitemera kuvogerwa igihe cyose umwasa agerageje kwinjira. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje wo kwivuna abanse mu kiganiro kubamenyesha makuru cyabaye kuri uyu wa kabiri mu gihe yari gashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi 3 y'igice cya kabiri c'umwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta y'umwaka wa 2024 ushirwa 2025. Engineer Alain Tribert Mutabazi yasavye abarundi afatiye kubiriko biba mu karere kubandanya imirimo, akemeza ariko ko amaherezo ya byose kabahanganye baja mu biganiro. Dutege yomi Alain Tribert Mutabazi n'umushikiranganje wo kwivuna abansi. Kijanye nuko n'ijambo n'icyo abakuru w'igihugu akaba nakizigenza mu ntwaramiheto yashikirije ahandi baza yuko atafite ivuga ko kuko Burundi mwazi ko cyane igihugu gifashe kuva kera njya kuva ku bami kandi no muri kahise ka vuba abagerageje guhunganya amahoro ndetse kaje gutera Burundi murabizi ko babonetse, ariko igisirikare turi kumwe n'inzego zindi n'abene igihugu duhagaze neza mu gihe dusenya ku mugozi umwe. Murazi yuko abantu bagize ubumwe atakintu gishobora kubahungabanya amahoro n'umutekano. Twosaba abene igihugu aho bari hose kubandanya imirimo yabo atabwoba bafise kuko barafise ingabo zikomeye
zishobora kubakingira umwasi wese yoshobora kubatera, ariko bagasabwa nabo aho bari hose abenegihugu kuguma bazararaba kugira ngo ntihagire ushobora kuza ngo adurubananye umutekano, kuko abashobora gutoba cyane kuja babobo bashobora kuza mugabo kuvuga ko Burundi ubuvogero ko bishakiye nyirango ntibishoboka. Kandi burya turetse n'izo gusa hariho n'amategeko burya yaba yo mu karere cyane mpuzamakungu avuga neza ko ngene ibihugu biheza bikabana mu mahoro n'umutekano, ariko iyo bishitse naho habaho ubushamirana biraheza naho nyene bigakorwa ko tugeza gukorwa aya mabunyuma naho nyene byose amaherezo biyogera gutorera umuti mu bijanye no kuganira. Njyamwe navyo mwumvise ko ari byo na leta y'u Burundi cyane n'umukuru w'igihugu ashira imbere, haba mu bijanye no mu karere cyane muri Kongo, ko ibiganiro bituma amahoro aboneka ari byo byoshirwa imbere, ariko imigwi y'inkozi z'ikibi y'iterabwoba n'abitwaza ibigwanisho bagaheza bakagwanywa. Nayo kubivurwa k'imiryango y'abasirikare bapfira mu ntambara mu gihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo itabimenyeshwa, Engineer Alain Tribert Mutabazi amenyesha ko igisirikare gifise amategeko yegwa n'ico kibazo. Imiryango ifise ico kibazo ngo yo kwitura abo vyega. N'ubu tumutege yombi. Mwavuze n'imiryango y'abavuga ko baguye ubutumwa bwo kugarukana amahoro, bwo gufasha kugarukana amahoro no kurwanya imigwi y'iterabwoba n'imigwi ifata ibigwanisho ngaho mu gihugu cya Kongo. Nk'uko nabishikirije, urwego rwo kwivuna amaso rw'u Burundi igihe cyose rukora rwisunze amategeko. Ni ukuvuga yuko rero amategeko arahari yanditswe ukungene umusirikare iyo bishitse akitaba Imana, ukungene imiryango yiwe yabo basirikare bamenya ukungene iwabo yitavye Imana n'ukungene aheza agashingurwana iteka. Aho rero ndamyesha yuko wabishika wahuye n'isanganya yitavye Imana ariko ikorwa yarungitsemo n'igihugu cya gisirikare, imiryango yabo ntiheze ngo ibimenye. Nyene rero abavuga yuko imiryango yabo itabimenyeshwa, nibaza yuko ari ugushikuza, kuko iyo miryango hariho abijejwe ngaha mu gisirikare bashobora kuza bakitura bakabaza ukungene bimeze, yaba ari mu rwego rwo kwivuna abansi ruhereye ku mukuru w'urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi, eka haba no mu bushikiranganji. Iyo rero atakivuze n'atakiba cabaye, nyirango kenshi arabivuga n'aba bifuza kumva yuko hari abasirikare baguye ku rugamba. Narimejeje kubibabwira mu ngingo nkuru zano makuru ngo Burundi nibukironkejwe ingurane y'imiliyoni amajana 200 z'amadolari y'amanyamerika bwari bwemerewe n'ikigega c'isi yose cyo kuziganya FMI, inyuma yo guhabwa ikiringo c'amezi 18 kugira Burundi bube bwakoze ivyo bwasabwa, cyane kugabanya bimwe biboneka agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ubwa kabiri ufatiye ku mahera y'agaciro, kugira igiciro ca leta cegerane n'igikoreshwa ku mazu avunja. Uburundi bwagumye bwirengagiza gushika ico kiringo giheze, nayo amasezerano agwa mu mazi. Aho Burundi bukaba bugiye kunatakaza kandi n'imfashanyo bwahabwa ni banki y'isi yose ifise aho ihuriye nayo masezerano ya mbere. Ni nkuru ya Clovis niyo nzima. Haraheze ikiringo c'amezi 18 amasezerano hagati y'u Burundi n'ikigega c'isi yose FMI afatiye kukorohereza Burundi kuronka ingurane ya miliyoni amajana 261 z'amadolari agiye habona, nkuko vyanditswe ni radio y'abafaransa RFI ku rubuga rwayo kuwa gatatu Ruhuhuma 2025. Ayo mahera yategezwa gutangwa mu kiringo c'amezi 40, ariko kandi kugira ayo mahera Burundi bushoboye kuyaronka hari ivyo bwasabwa gukora. Igikuru cari kugabanya agaciro k'amafaranga y'amarundi kugira ngo mu kuvunja amarundi mu mahera y'agaciro igiciro cegerane n'igikoreshwa ku isoko y'ikinywabi. Ibi nkuko tubandanya tubizuma ku rubuga rwa RFI, Uburundi bwarabikoze ku nshuro ya mbere. Ico gihe Burundi bwaragabanije agaciro k'amahera y'amarundi gushika ku rugero rwa 38%, bituma ikigega FMI gica gitanga igice ca mbere cy'ayo mahera kingana ni miliyoni 62 z'amadolari. Mu rukurikirana rw'ibikorwa vy'ikigega FMI ni cyahengeshanije kurungika intumwa zitandukanye kumvisha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubandanya agabanya agaciro k'amahera y'amarundi gushika uko amahera y'agaciro avunjwa ni banki BRB vyegerane cyane nuko bavunja ku masoko yigenga, ariko ntibabi
akabikora gushika ikiringo yahawe kimuheranye nuko amasezerano yo kubandanya bahabwa ayo mahera y'ingurane yataye agaciro gushika ubu nk'uko tubisoma muri ico kinyamakuru imiliyoni hafi 200 ikigega FM kitari bwatange kikazoba kitazoyatanga. Ibi rero kubw'abayaze n'ico kinyamakuru ngo ntibije bitangaza leta y'u Burundi kuko igihe bari barahawe bari bakizi, gusa ikigaragara ngo nuko ingaruka zitari zike z'iyo ngingo zigiye kwibonekeza mu gihe kiri imbere. Iyindi ngaruka ikomeye nuko ifashanyo u Burundi bwahora buhabwa ni banki y'isi yose yari ifise aho yihuriye n'ayo masezerano yari hagati ya leta ya Gitega n'ikigega c'isi FMI nayo itazobandanya itangwa. Abanonose bijanye n'ubutunzi bakurikiranye ivy'aya masezerano rero bamenyesha ko uyu mwaka wa 2025 ku Burundi uzobugoye mu bijanye n'ubutunzi mu gihugu ata amafaranga y'agaciro ndetse atanigitoro bigirira. Arakoze Clovis niyo nzima atagikozwe ngo abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bagarukirwe inzara ishobora kubica bigacika umwanya n'umwanya. Ihindagurika ry'ibihe niryo rivugwa na bamwe mu banyagihugu ko ariyo ntandaro y'iyo nzara isa n'iriko irakindaro muri iyo ntara. Idonido na Eric niyo nzima. Uyavuga ko uruzuba rutavyoroheje numwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo. Ubwo ruzuba ruvugwa rukaba rwatumye imirima yarimwe mu gatasi yuma. Bamwe mu masoko ya RPA aho mu Kirundo bavuga ko ibiterwa vy'ibigori, ibiharage, imyumbati, amateke, umuceri n'ibindi biterwa vyahononekariye biturutse kuri urwo ruzuba rwatanguye kwibonekeza haraciye ukwezi kurenga. Rino soko ryacu ryatubwira ibice bimwe bimwe vyamerewe nabi cane. Bikomeye Kirundo cane ku mitumba yacewe ceru ibintu vyarumye vyo ku gatasi nta kintu baronse. Harimo muri Busoni nk'imitumba za Gatete, za Marembo, Bishisha naho nyene naco bimbaye kabisa. Kiretse muri komine za Kirundo na Busoni, komine za Ntega na Bugabira nizo zindi zahuye n'ihindagurika ry'ibihe. Nagako imvura yabonetse yaje ari nyinshi iri mu rubura bituma na bike vyari vyabonetse vyononekara nk'uko bivugwa n'umunyagihugu waho muri komine ya Ntega. Ntega hariho ibice bimwe bimwe vyakubisemo n'izuba no muri zone Mugendo uruzuba rwaratse. Umwimbu naho wari wagaragaje kuboneka yishwe n'urubura rwaguye ari rwinshi, imiceri yarononekaye. Icyo twasaba n'indongozi zo hejuru bogarukira ku benegihugu, inzara yoyo irahari. Mwomenya ko kuri uno wa mbere buramatari w'intara ya Kirundo Victor Segasago yakoranije kuri uwa mbere igenekerezo rya 3 Ruhumu mu mwaka wa 2025 ba mustaneri hamwe n'abarongoye ibisata vy'ubuzi butandukanye mu ntara kugira ngo barabire hamwe uko ubuzima bw'intara bwifashe muri rusange. Kuko tubikesha urubuga rwa X rw'intara ya Kirundo, muri iyo nama havuzwe ko ingo zingana n'ibihumbi 22,236 arizo zakozwe ko n'uruzuba mu makomini ya Busoni, Bugabira na Kirundo. Uyaramutswe intara ya Kirundo akaba yahamagariye abanyagihugu baronse umwimbu hamwe n'abagira neza kuba hafi abahuye n'ivyago biturutse kuhindagurika ry'ibihe. Mu bijanye n'agateka kazina muntu naho guhagarika abaganga ukabafunga naho bitaniye no guhungabanya agateka k'abanyagihugu nabo baganga ubwabo badasizwe inyuma. Ivyo bishikirizwa na Elari Nibizi, umwe mu bahoze baharanira agateka k'abakozi mu masendika y'u Burundi, inyuma yuko hari bamwe mu baganga bahagaritswe agasakisaki bagafungirwa mw'iperereza. Kubwa Elari Nibizi rero avuga ko ari ibari vyaraye bikorewe abo baganga kandi ko habaye ugonyanga amategeko. Dutege yompi Elari Nibizi. Nibara kandi birababaje kugira ngo leta y'u Burundi ihagarike abaganga yongereye ibafungire mu gisata c'iperereza, abaganga bahurikiye muri sendika y'abaganga Simejepo. Mu bisanzwe kirazira yuko igihugu civanga mu bikorwa vyo guharanira agateka kazina muntu mu gihe abantu babikoze mu mutekano ntangere. Guhagarika abaganga bwa mbere ubu kurahungabanya agateka kabo, ukaba kurahungabanya n'agateka k'abanyagihugu, kuko igikorwa c'abaganga igikorwa ushobora guhindukiza ngo ushire ku wundi umunsi gisimitse wari ubuzima buhagaze. Ari naco gituma duhamagara leta y'u Burundi yuko mu maguru masha duciye ku mushikiranganji w'abakozi ba leta, tugaca ku mushikiranganji ajejwe amagara y'abantu, umushikiranganji w'ubutungane, umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu, bakibuka yuko gufunga abaganga kuko bagize icyo bashikiriza ku vyerekeye guharanira agateka kabo kajanye n'imishahara biciye no muri sendika, ko aho bariko bararenga amategeko. Amategeko ya mbere ni uko ibwirizwa nshingiro ya Repubulika y'u Burundi mu ngingo ya 32 iratanga uburenganzira yuko abantu bashobora
kugira inama bashobora kuja ku mashirahamwe ingingo ya 37 ikatanga uburenganzira ko bashobora kuja mu masendika bakongera bagakora ibikorwa bijanye n'amasendika no kuvuga gutunganya inama hanyuma imaze no guhagarika akazi kugira ngo baharanire agateka kabo ayo mategeko rero izo ngingo rero z'ubwirizwa shingiro zigenga umuntu uwo ari wese kuko baba bariko baharanira agateka k'abakozi nako gafasha yuko abakozi bahiriza agateka k'igihugu n'agateka kazina muntu uwo ari we wese aza kubitura mu gufunga abaganga bararinze cane no ku mategeko agenga akazi mu ngingo y'amajana 211 n'ingingo y'amajana 212 kuko bafite uburenganzira kwitunganya mu masendika aho rero hari izindi ngingo zaba ingingo z'umugwi wa Afrika ujejwe agateka kazina muntu aho haba amasezerano mpuzamakungu ajanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ajanye haba amasezerano mpuzamakungu ajanye no gukingira abaharanira agateka kazina muntu ayo n'amasezerano igihugu c'u Burundi cemeje kandi igihe kiyemeje kiba cishinze kuyubahiriza kiba cishinze ahubwo no kuyateza imbere kiba cishinze no guhimiriza abayikorera bari bose n'abanyagihugu bari bose kubahiriza ayo masezerano. Elali Nibizi rero asaba leta kwiyambika umutamana ikarekura abo baganga narije abasanzwe ari inkewa ku mavuriro atandukanye. Uyu yahoze ari mu masendika avugira abakozi akanasaba abaganga kudahengeshanya kubandanya baharanira agateka kabo. N'ubu dutege yompi Elali Nibizi. Aho rero bituma dusaba leta y'u Burundi yuko bo kwihuta bakarekura bajya baganga bo kwihuta ahubwo bakumviriza abo baganga kugira ngo bashobore gushikiriza ibi bintu bibagoye kandi washima sinibagoye abaganga nibigoye igihugu ivyo bigoye igihushikiranganje w'amagara y'abantu yaramaze gutakambira leta arabwira yuko ibitaro byinshi bitagira abaganga ibitaro byinshi bibona abaganga bagenda kubera yuko bariko bakorera ubusa babona yuko bariko batabaritanga akazi kenshi umwanya munini ariko agashahara kari gatoresho bituma bahunga ico gisata umushikiranganji w'amagara y'abantu amaze kubona ko ico gisata gikeneye ahubwo gushigikirwa yoreka gute ngo igisata c'iperereza abajejwe umutekano canke abajejwe ubutungane bahungabanya agateka k'abaganga kandi basanzwe bitanga cane bitanga birengeye kuko usanga umuganga akora akazi k'abaganga batanu usanga abarwayi bataronka abaganga ubu naho ibitaro bitagifise abo baganga uca wumva yuko hari ishobora kugaba uca wumva yuko haca habura igifasha baje kwitura ivyo bitaro turasavye rero bareke ico ni cambere turasavye kandi n'abaganga aho bari hose ni kuri bahagurukire rimwe n'ibintu urihabwa ibisata byinshi byemeye bakagira urunani bagaharanira agateka kabo bakurikije amategeko bararonse akisununura hanyuma turasaba yuko n'abo baganga babandanya ntibacike intege kandi bo kwegera urunani kubasendika kusibu rukabafasha kugira ngo abo baganga bashobore kurekurwa hanyuma amategeko akurikizwe ukubahiriza abaganga kubahiriza abari mu masendika no kubahiriza uburenganzira bwo kugira amanama n'uburenganzira bwo gushikiriza ico umuntu yiyumvira turasavye rero leta y'u Burundi ireke kwimaramaza igisata c'iperereza ntaco gitugitana n'ivyo abaganga bariko bararondera ntibariko bahamenya agateka kazina muntu bariko bayaga ku vyerekeye ivyo kubateza imbere n'ikimenyamenye n'uko hari ibitaro bimwe vyamaze gufata ingingo. Uyu yari Elali Nibizi yahoze ari mu barongoye amasendika y'abakozi mu Burundi. Umurundikazi Dorcas Ndayizeye abandanya kurembera mu gihugu ca Arabia Saudite aho yarungitswe na leta y'u Burundi gukora akazi ko mu nzu. Inyuma y'ukwezi ari ku musego ubu yatanguye gukama amaraso agasaba leta yo yagiraniye amasezerano n'abakoresha biwe gukora uko ishoboye agatahuka mu Burundi kugira ngo ashobore kwivuza kuko ataburyo gifise bwo kwivuriza muri ico gihugu yarungitswemo. Idonido na Josiane Muzaneza. Ndayizeye Dorcas yashitse mu gihugu ca Arabia Saudite muri mukakaro 2024 kuva ashitse muri ico gihugu c'abarabu imirimo yiwe yayirangura neza cane akaja harungitswe gukora hose atagonanwa ariko mu ntango za munyonyo 2024 nyene yatanguye kugira uburehe bwinshi atazi ico buturutseko ariko aguma ku mirimo kuko yibaza ko ari ivy'akanya gato. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere 2025 ingufu zatanguye kumuherana ndetse atangura kugira n'ikibazo c'uguhema. Kuva ico gihe yaragerageje kwivuza ariko bibiza ubusa kuko yateye aremba ariko kwa muganga barabura indwara n'imwe afise
amaze gutangura kuvirirana mu mazuru yaratekewe n'ubwoba acatangura gusaba abamukoresha kumufasha agatahukanwa mu Burundi kugira arabe ko yoshobora kwivuza. ubona ko aho muri Arabia Saudite abakoresha biwe batigeze bamuvuza muri ico gihe cose yarakitswe n'amagara. Kubera ko abo bakoresha bamuhakaniye ahubwo bamusaba gusubira ku kazi, yahavuye yitura ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu, ariko nabwo bwica amatwi. Uko iminsi yagenda irahera niko Dorcas yabandanya kuremba gushika hatangura kuvyimba amaguru, niko kwitura RPA nimufashe gutabaza. Kuva ico gihe twaragerageje kurondera ubujego gukurikiranira hafi ikibazo c'abo barundi barungitswe gukora ubuzi bwo mu nzu aho muri ico gihugu. Uwo nawe n'uwitwa Joel, tumubajije igituma taco bariko barakora ngo bagarukire kuri uwo murundi kazi akitwe n'amagara, yatubwiye ko ubugwayi bwa Dorcas busanzwe cane, anatwizeza ko agiye kubikurikiranira hafi kugira ngo basanze vy'ukuri akiswe n'amagara bamufashe gutahuka mu gihugu ciwe c'amavukiro. Ariko gushika ubu haraheze indwi zirenga zibiri uyu mutegetsi ntarigera ahonyoza ikirenge aho hagwariye uyo murundi kazi. Hagati aho Ndayizeye Dorcas ubaharyamye abandanya gusinzikara, ubu akaba agezeho atangura no gukama amaraso, ari naco gituma asaba ashimitse leta y'u Burundi gukora uko ishoboye kose ikamufasha gusubira mu gihugu ciwe c'amavukiro kugira ngo yoroherwe kwivuza. Mufashe nukuri ndapfuye, ngupfuye nukuri ndimufashe, ndarushe nyangweze ukwezi ndyamye kuri kino gitanda, nakazi ndiko ndagwaye, simfise umuntu andaba, mfise imbere mfise inyuma, bariko barambwira ngo nirere inzige, navyo simfise n'ikintu na kimwe bose navuga mu Burundi ngo nogwishe ngo ndonke iyo nzige. Mu ruganda rwa RPA twahavuye turondera ubuserukira Burundi muri Arabia Saudite, Ambassadeur Nahayo Jacques. Uwo nawe yatumenyesheje ko ico kibazo ataco yari bwigere yumva, atwemerera ko agiye kucikurikiranira. Arakenuye Josiane Muzaneza. Haribonekeza ihagarikwa ry'akazi ku bashoferi bunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Makamba, bavuga ko babikora kubera ko batokwemera gukurikiza ibiciro byo kunguruza abantu vyashinzwe na leta. Abo bashoferi basigura ko bakura igitoro bakoresha muri Tanzania ku mafaranga menshi, bigatuma babona ko bategerezwa kuduza ibiciro kugira ntibakore bahomba. Inkurikizi zako kajagari ubu zikaba ziriko zigwa ku banyagihugu bo muri iyo ntara badafise ingene biyunguruza. Ni nkuru ya Innocent Valentin Singira nkabo. Amakuru dukura mu ntara Makamba amenyesha yuko haciye indwi yose iryo hagariko ry'akazi ry'abashoferi ritanguye, mu gihe abashoferi bunguruza abantu muri yo ntara bari bamaze iminsi igipolisi kibiruka ko ngo bakurikiza ibiciro vyo kwiyunguruza vyashinzwe na leta, bo baciye bafata ingingo yo guhagarika akazi. Insiguro itangwa n'abo bashoferi bo bamenyesha ko bakura igitoro mu gihugu kibanyi ca Tanzania ku mafaranga menshi, ari nayo mpamvu bategerezwa kuduza ibiciro kugira ntibakore bahomba. Ho benshi ntaha mu ntara y'Amakamba bariko Tanzania ku mafaranga azinze cane gose, rero bacavuga ati twobandanye dukoresha igiciro ca leta nuko bahomba, rero bafata ingingo yuko bogane bahagarika akazi. Ibibazo vyabaye umurengera mu banyagihugu kubera badafise ingene biyunguruza, uretse abagwayi basigaye bikora ko imodoka ya komine n'igipolisi kugira ngo bagere kwa muganga. Abafishije ababo nabone ntiborohewe kuko badafise uko baja gufuba mu kaburi kari ahitwa Igasaka muri zone Gisenyi. Twaje tuja gutegera imodoka ari gusanga nta modoka n'imwe kiri kirakora kwa muganga w'abavyeyi barakira mu nzira kubera iki kubura ingene biyunguruza. Abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba basaba leta ko yova mu gacerere ikabwira abanyagihugu icyo igiye gukora kugira ngo igitoro gisubire kuboneka neza nka kera. Innocent Valentin Singira nkabo. Ano makuru tuyabandanirize kuri no nkuru iciye ku masonga. Umurwi serukiragihugu w'abigeme mu mupira w'amaboko basketball warayutsinzwe urukino rwawo rwa mbere mu nkino ziriko zibera mu gihugu ca Egiputa. Inamba mu rugamba bikaba byarabonetse cyane ko zarushijwe n'umurwi serukiragihugu wa Egypt, ariko bikaba bitabujije ko babandanya bitanga mu kibuga. Urukino rukaba rwagiye kurangira ku ntsinzi y'amanota 102 ya Egypt kuri 40 y'u Burundi. Urukino rukurikira rutegekanijwe ejaho bukera isaha 9 n'igice mu masaha y'Ubujumbura. Burundi bukaba buzotana mu mitwe n'umurwi serukiragihugu wa Kenya. Mukaba mwomenya ko hari haheze imyaka 12 yose umurwi serukiragihugu w'abigeme utitabira amahiganwa yo hanze y'igihugu. Tumira amateka to dutandukire igice cya kabiri cyano makuru. RPA. Uyu rero
ni wa mwanya w'ikigabane ubahuka kuronsa uburyo buhagije igisata c'indero hamwe no gushiraho imigambi ya politike ishigikira ico gisata ni bimwe mu vyokorwa kugira hatogwe inyishu y'ikibazo c'abanyeshuri batakirwa muri kaminuza y'u Burundi kandi babifitiye uburenganzira. Ido nido ry'ivyokorwa ni muri kino kiganiro ubahuka mugira mushikirizwe na Nadege Irakoze. Ubahuka. Kwigenekerezo rya 2021 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yishura ku bibazo by'abakenguza amateka umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yaratanze umuco ku kibazo c'abanyeshure barenga ibihumbi 10 batoye ikibazo ca leta ariko batemerewe kuja muri kaminuza y'u Burundi uyu mwaka. Mu vyo yasiguye akaba ari uko kaminuza ya leta idashobora kwakira abo banyeshure bose kandi ko atanu uburyo leta ifise bwo guha ko ingurane abo banyeshure ingurane bafasha kubaho mu gihe baba bariko bariga muri kaminuza. Mu kiganiro giherutse twarabiye hamwe imvo hamwe n'ingaruka z'ico kibazo gihanze igisata c'indero mu Burundi. Mu kiganiro ubahuka co kuri uyu wa kane ruhuhuma 2025 tuza kumva ivyokorwa kugira ico kibazo gitorega umuti. Umutumire wacu nawe ni Liberani bashira kandi umuhinga mu bijanye n'indero akaba ari n'umwigisha mu makaminuza. Kuri mikro muri kumwe na Nadege Irakoze ndabahaye kaze. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze. Igisata c'indero mu Burundi kirahanzwe n'ibibazo bitari bike. Muri vyo harimo ikibazo kiraje ishinga abavyeyi kijanye nuko abanyeshuri baheze amashure yisumbuye bagatora n'ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza y'u Burundi ariko kubera ibibanza ari bike muri kaminuza y'u Burundi n'igihugu ntikibe gifise uburyo bwo kubaha ingurane ariyo prebourse bigatuma batakigwa muri kaminuza nk'uko umushikiranganje w'indero François Havyarimana yabisiguye imbere y'abakenguza amateka hari kuwa 2021 uyu mwaka. Honorable Imerde yabajije ikibazo ati twarakoresheje examen d'etat hariho abana bayitoye babwiza kuja muri kaminuza mugabo tutakiriye muri kaminuza y'u Burundi canke muri NS bisabwa yuko baja muri kaminuza z'abasahiriza leta. Ubwa mbere ndagomba ndababwire yuko haciye imyaka itari mike kaminuza za leta zidashobora kwakira abanyeshuri bose batoye examen d'etat. Akarorero uyu mwaka abatoye examen d'etat bararenga gato ibihumbi 15. Amashure kaminuza ya leta dufise ni kaminuza y'u Burundi, ni kaminuza nderabigisha NS, ni INSP. Murumva yuko kugira ngo izo kaminuza zishobore kubakira no kuvuga ko moyenne kaminuza imwe yose twoyiha ibihumbi 5 mu mwaka wa mbere. Iyo ni premier défi. Deuxième défi ni pré-bourse. Abo bana tubakiriye muri kaminuza y'u Burundi canke kaminuza nderabigisha ya NS canke muri INSP tubwiza kubaha pré-bourse. Iyo pré-bourse itahari itubakira. Naho umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yatanze iyo nyishu Liberani bashira kandi umuhinga mu bijanye n'indero akaba n'umwigisha mu makaminuza aributsa neza ko mu byo leta yabwirizwa gukorera abanyagihugu harimwo ukubaha ubumenyi bukwiye kuko igisata c'indero ariyo nkingi y'iterambere y'igihugu. Mu bintu leta y'igihugu cyacu cyose kizima tegerezwa gukora ni kwigisha ugwaruka utegura kazoza k'igihugu bakabaha ubumenyi bukwiye buzobafasha gutorera inyishu ibibazo bizoba bihanze igihugu mu myaka iri imbere. Icya kabiri leta ikora no kuvuza abanyagihugu n'ugwaruka kugira babeho neza bagira amagara meza abatuma bashobora kwiga bakanonosora atangorane na nkeyi. Icya gatatu leta ishinzwe ni korohereza abanyagihugu bakabaho neza no kuvuga amahoro n'umutekano urama kuri bose. Hanyuma rero no gufungura neza no kubaho neza ari vyekeye amazu n'ibindi. Ikindi kintu gikomeye cyane abarundi na leta itiza kumenya nuko ibiharuro ari byo bifasha kubaka ibisata byose by'igihugu bimwe bita données statistiques. Fati
ufatiye ku biharuro bishasha cane byo mu 2024 mu Burundi 66% n'abarundi b'imiyabaga bafise imyaka munsi ya 25 no kuvuga ugwaruka leta y'u Burundi itegerezwa kwigisha. Murumva rero yuko haba hakenewe ibintu byinshi, ari uburyo, ari inyubakwa, amashure n'ibindi. Icya gatatu, igihugu cose kitegerezwa kugira imigambi n'imigabo irashe, ico no kwita mu Gifaransa vision nationale cohérente. Hanyuma rero muri iyo migambi n'imigabo uruhara rw'igisata c'indero rutegerezwa kuronka ikibanza gikomeye cane, kuko ni nkingi y'iterambere y'igihugu y'ubutunzi, kuko igihugu cose kiba gikeneye abahinga banonosoye ibisata byose byo mu buzima bw'igihugu. No kuvuga igisata c'indero ntigitegerezwa kuba igikinisho hamwe umuntu aryama akarota agatsinduka ashira mu ngiro ivyo yarose. Oya, igisata c'indero kiteza kugira ini vision, leta ikamenya ingene itegura urwaruka kuzorongora igihugu mu minsi iri imbere. Notanga akarorero ku muhisi Perezida Bagaza. Perezida Bagaza yarubatse infrastructure d'accueil, no kuvuga amahome, amafiteatre, no kuvuga amazu manini abanyeshuri bigiramwo, arubaka ama-industrie ntiyateza imbere igihugu gusa, yarafasha n'igisata c'indero, abanyeshure bakaronka aho baja kugira amassage, ari kuba muri za Kotebu, ari muri za Verundi, ari muri za kubintu bw'amabarage electrique n'ibindi. Karori ndagatanze kugira nerekane ingene ubutegetsi bwa Bagaza bwateguye kazoza ku Burundi. Mu gihe ciwe myaka yakurikiye Uburundi bwari bufise incabwenge zikwiye zirangwa no mu makungu hirya no hino. Mbega none hokorwa iki kugira urwaruka rw'Uburundi rushobore kuronswa ubwo bumenyi bukwiye? Libera Ntibashira kandi avuga ko leta y'u Burundi ikwiye kuronsa uburyo bukwiye igisata c'indero mu kugabanya uburyo busesagurwa mu bindi bikorwa ataco bimariye igihugu n'abarundi. Icambere cokogwa no gusubiza agateka igisata c'indero mu kukironsa uburyo uhagije butanzwe n'igihugu, butanzwe n'u Burundi. Donc amahera leta y'u Burundi zokoresha ayo mu gisata c'indero barayagabanuye cane, arico gituma makungu ari UNESCO isaba yuko n'imiburiburi 20% y'amahera akoreshwa yoja mu gisata c'indero. Icya kabiri cokogwa ni imigambi n'imigabo, ivyo no kwita strategie interne, kugira Uburundi bwo nyene bushobore kuronka amahera yofasha igisata c'indero. Ivyo navyo ni nkuko nabivuze, uno munsi igisata c'indero nta kibanza gifise mu Burundi. Uravye amahera akoreshwa n'igisirikare c'u Burundi n'igipolisi, uravye abashinga amateka ingene bangana, ni Burundi bukeneye abashinga amateka barenga 150 mbere na 30 barakwiye. Uravye amahera asesagurwa mu bijanye na croisade de prière, kuja gusenga kwezi ku kwezi, ufashe ingendo z'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi w'igihugu zitagira akamaro n'ibindi, n'ingendo zagize leta rimama de gouvernement, ivyo byose bitwara amahera menshi yofasha babigabanuye ayo mahera bakayashira mu gisata c'indero, nko kubakwa inyubako zitari nkeyi, hakubakwa n'ibisata bindi byo muri kaminuza, hanyuma bagashobora kwakira abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye. Uri radio shahu, uri radio. Kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, ugushiraho imigambi irashe yotuma ubutunzi bwisununura mu gihugu, hamwe no gukoresha neza uburyo buri mu kigega gifasha igisata c'indero, navyo biri mu vyoshirwa mu ngiro kugira bisahirize uburyo bukenewe mu guha ubumenyi bukwiye abana b'u Burundi, nk'uko bisigurwa n'uyu muhinga mu bijanye n'indero. Ikindi cokogwa ni cyo kwita stratégie diplomatique et relations internationales, nk'uko Perezida Bagaza bikoze. Ayo mahome navuga yubatse kuri Bagaza, za biblioteke, amazu abanyeshuri bigiramwo bita amphithéâtre, ivyo vyose vyubatswe n'ibihugu bibanyi. Bagaza yarashoboye kurondera abagenzi, ari Ububirigi, ari Libya, ari Abashinwa, ari Abadagi, ari Abakanadien, ari Abasuisse, bose baraterereye kugira kaminuza y'u Burundi
uno munsi mubona imera uko imeze. Ivyo rero kugira bishoboke nuko hoba igihugu kigatekana, stabiliser le pays, kunagura imigenderanire n'ubucuti n'ibindi bihugu duhereye ku bihugu bibanyi, kuko ivyo byose birateye icuka kibi n'abagomba gufasha bagasubiza amahera inyuma. Ikindi cokogwa ni gushiraho imigambi n'imigabo irashe kugira ubutunzi bw'igihugu bwisununure, kugira umurundi wese ashobore kwisununura mu butunzi, ashobore gufasha leta kwigisha abana. Nivyo navyo rero bisaba yuko hubakwa amabarabara meza kugira abanyagihugu bashobore kudandaza, bashobore kuronka neza ivyunguruza dandazwa vyabo bitagoranye, umuyaga nkuba kugira abakora imyuga isaba umuyaga nkuba electricité bawuronke, kugabanya amataxi ku vyimburwa abanyagihugu bakeneye kugira abanyagihugu bafungure bagura ibintu, ubutunzi bwisununure. Ikindi cokogwa ni gushiraho ikigega cofasha igisata c'indero kugira amahera abuze birya deni ba abanyeshuri rishobore kuboneka, canke amafaranga yo kubaka amazu abanyeshuri bigiramo, canke amafaranga yo kugura ibikoresho vyo mu laboratoire n'ibindi. Ico no kwita enfant commun de l'éducation. Mbere iriho abafaransa, ababirigi n'ayandi mashirahamwe ashiramwe amahera, ariko ayo mahera akoreshwa nabi, bayaheza bajana mu bivyo bita amateriye kugira birongere ico bita per diem. Muze muharure murabe musuzume ibintu bita amateriye canke amaseminaire aba mu gihugu c'u Burundi n'injojo. Ivyo vyose kugira amafaranga aje mu minwe y'abantu bakeye. Mu gusozera, Liberani bashira kandi yongera akavuga ko ikindi cokogwa ari ukugarukira akanovera k'indero mu kudafatira ku manota ari hasi cane ku banyeshuri baja muri kaminuza y'u Burundi. Uwo muhinga akongera akavuga ko hakenewe no gushigwaho n'ayandi mashure ya kaminuza yigisha ubumenyi bujanye n'imyuga. Hanyuma ikindi komeye ni gusubiramwo ivyerekeye akanovera k'indero, une forme profonde pour améliorer la qualité de l'enseignement. Uno munsi abaheje amashuri yisumbuye barabira ku manota make cane. Ivyo no kwita mu gifaransa ni politique de promotion de masse, ariko abo bana nta kintu bazi. Mu migambi rero n'imigabo yuko rusubira kugarukira kanovera nk'uko vyabayeho kuri Bagaza igihe cacu, nuko ikibazo gituma abanyeshure baja muri za kaminuza cosubirwamwo, hanyuma kigafasha kugira haboneke abana bafise ubumenyi bukwiye kugira baje muri kaminuza. Ivyo rero bituma ca gitigiri c'abinjira muri kaminuza kigabanuka, bagafata amanota ajanye n'igitigiri bakeneye, ibibanza bafise. Munavuze neza imigambi y'ukongereza inyubakwa n'ibindi, simvuze yuko uno munsi boca bagabanya abanyeshuri, oya, boshira imbere ubumenyi kanovera, hanyuma ababishoboye akaba ari bo binjira muri kaminuza. Hanyuma ikindi, abana bose ntibateza kwiga kaminuza, arico gituma leta y'u Burundi yo kubaka amashure y'imyuga ayijamwo abahejeje amashuri yisumbuye. Mu bihugu byose byo kw'isi biteye imbere hari ivyo bita haute école ou institut technique ou professionnel, ari mu vyerekeye gusona impuzu, kuko murazi ko ari umwuga ukomeye utungisha ababikoramwo, ivyerekeye guteka cuisine, ivyerekeye ingenzi tourisme. Murazi neza ko Burundi hamwe amahoro abonetse dufise igihugu ciza cane, ingenzi zo zari nyinshi. Ni kuvuga rero yuko hocaho amashure ya kaminuza yigisha ubwo bumenyi bujanye n'imyuga. Uburundi burakeneye ico no kwita mu gifaransa la classe moyenne forte, nabo banonose ibintu vy'imyuga. Mu ncamake rero iki kibazo c'abana baje amashure bari 15,000, hanyuma kaminuza y'u Burundi ikakira abana 2,000. Iki ni kibazo batatoreye umuti kuva kera, nk'uko mushikanganje bayivuze, ni kibazo kizwi. Ibi ndondaguye vyose iyo babishira mu ngiro, izi ngorane ziba ziriho. Hanyuma rero naho niho ncampereza abarundi bose bakwiye kuvira hasi rimwe iki kibazo c'indero bakagira icabo n'ikibi ca politiki.
ni hano duce dusozera ikiganiro bahuka co kuri uyu wa kane ruhuhuma 2025 cari gishimikiye ku vyokorwa kugira hatorwe umuti w'ikibazo c'abanyeshuri bataronswa ikibanza muri kaminuza y'u Burundi bari babifitiye uburenganzira. Ndashimiye umutumire wacu Libera Ntibashira kandi umuhinga mu bijanye n'indero ku ntererano yashikirije. Ndashimiye namwe mwese mwaduteza abiri kuri mikro mwari kumwe na Nadege Rakoze. Mugira amahoro iwanyu naho ubutaha. Ubahuka. Izo ni ibiki numvaga yemwe. Reka Makurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura, umve Makura, hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirawata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda gwanyuze imiliyari 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri yo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyuruzwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Erupeya Nino ngacu namwe bakunzi ba RPA ano makuru twari twabateguriye aciyagarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Bakoze na bagenzanje bo mu ruganda rukumenyesha makuru bamfashije kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumya no majwi abashikira atagatosi. Walter kwizerana ariko ndabashikiriza ndabikebanuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha.